Shalom shalom ndabaramukije kandi ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'Intahe nkuko mubimenyereye cama gica kuri televiziyo yanyu yacu Heritage. Uno musi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe vraiment kandi nyine adasanzwe sindanamubabwira ariko reka ndamuha akanya twibwire izina ryiwe canke n'ibindi byose yose tubwira kazi. Yes, murakoze cyane. Hama ku mazina nawe n'abavyeyi nitonda yihimbaza Ezekiel. Hama mugabo nyene bivanye n'akazi nkora k'umuziki ndafise akazina bita akazina ko kuri stage ari yo Prince Mshindi, donc ninda yihimbaza Prince Mshindi, Prince Ezekiel okuvyumva. Okay. Ego. None Prince Mshindi yavuye kuki nyene? Yep. Prince Mshindi ni novuga ati ni verse zibiri negeranije, imwe ivuga ati muri ivyo byose turi abarushiriza kunesha, donc mbiswahili ni zaidi ya washindaji cyangwa zaidi ya mshindi. Donc mshindi hama rindi verse ivuga ati ngo mwibuke ko muri abami n'abaherezi. Mu gifaransa cyanditse abami bakunda gukoresha le mot prince, le prince, d'où naciye matanya ayo ma verse abiri Prince Mshindi. Ego. Okay, reka tubanze dusubire gatonye inyuma imbere yo kuza kumva wo kwita Prince Mshindi niko hariho peut-être ikintu wari wahishuriwe ariko ndashaka dusubire inyuma gatonya Prince Mshindi yakiriye so nkami n'umukiza gute byagenze gute? Nibaza cyambu cawe meme ni izina ubwaryo rifatanye niyo histoire yanje yo kuvuka ubwa kabiri canke yo gukizwa. Hari muri 2009 nari ahantu niga mu Ruyigi, abavyeyi bari bandungitse mu Ruyigi kubera nari naragoranye cyane ku ishuri ntivyagenda neza cyane, sinari msindero y'ikirenga vrai. Sasa baba oblige ko ndungika ruguru, hama bandungitse ruguru babona umengo niho hantu nshobora guhindukira canke banshire ku murongo zocutekereza ntekereza. Hama rero ngeze ruguru ahubwo ndasara cyane kuko urumva nta muntu n'umwe yari hafi yanje ngo ankadre. Sinaba nkiriko ndatinya kandi igitsure ca papa canke ca mama canke ca batuvukana. Sasa umunsi umwe ndi ruguru, donc muri yo salle canke muri yo chambre nabamwe kuko nabahantu twabana n'abandi bantu benshi. Umunsi umwe twari dufise programme yo kuja kumura umugi vite gusambuka n'abajama banje. Hama uwo munsi bihurirana atamahera dufise, atamuntu n'umwe afise amahera kuri we. Hama hajya umubie ndi muri chambre rero ndikunda teka umutwe kugira ngo basi naho novana na bibiri canke ikibasi byo gutera idose. Niho rero ico gihe muri uwo mwanya nicaye aho hantu ndiko ndiyumvira aho nshaka kuvana amahera. Muri jewe narumvise Yesu aza kumbaza ibibazo. Narumvise aza kumbaza ibibazo anganiriza. Hama ico kiganiro nico niyo parcours y'ubuzima bwanje bw'Agakiza. Donc narumva ariko arambaza ati hey, ndashaka kuza mu buzima bwawe, ndashaka kuba je veux faire partie de ta vie. Nico numva Imana iriko irambwira. Hama nanje I was like okay. Tukiringaho gatonya Prince. Uvuze narumvise Yesu umuntu acayibaza na wamwumvise gute? Jean wumvise ijwi rikubwira waramubonye haje umuco kujya baratubwira ngo haje umuco mucumba kandi wari unakijijwe deja ibintu by'Imana ntivyari kirenga, wamwumvise gute? Alors sinamwumvise vraiment par voix audible, hama kandi sinovuga ngo yari témoignage intérieur yo mu mutima kuko sinabwo navuga ubwa kabiri. Umugabo gusa vraiment nibaza ko iyo Imana ishatse kuganiriza iraguha conviction yo kumenya ko ari yo canke iyo wize kuyitahura kuyumviriza. Mugabo sinabwige kuyumviriza gusa hariho, donc narumva ndiko ndagira discussion n'umuntu kugira nshobora kugira discussion nawe nyine mu byumviro kumva ati uriko ya voyage quand même. Narumva ndiko ndagira discussion n'umuntu hama nkumva en même temps ndiko ndatahura n'ibyo ariko aravuga. Hama même temps nanje nkaje ndamushikiriza réponse yanje. Donc we ari like arashaka kwinjira mu buzima bwanje. Hama jewe nanje numva umengo igyojwe, numva umengo ico kintu ndakizi, donc uwo muntu narumva umengo ndamuzi. Sigambere. Narumva umengo sigambere. Malgré que atabucuti canke engagement twa dufitaniye, comme nakuze mu muryango urimo abantu bakijijwe, papa wanje no pasiteri, abo tuvukana bararimba muri korale bagiziki. Donc
uwo muntu gihe ariko aravuga wamengo ubwo nyine nase ndamumatanya na wa muntu papa ahora avuga ko ari Imana cyangwa nase nuvuga ati uyu ni wa mu Yesu basenga niko navyumva donc somehow nka ya illustration ya Sauli ubwo nyine agihura na Yesu yumva mengo ubwo nyine atahura ko ni Yesu wa undi ahora hama atanwaye mubwiye sasa donc ndumva Yesu ariko arambaza atarashobora kufeza part mu buzima bwanje donc if nimba no mwemerera cyane hama jewe nanje kubera bijya narinzi mvuga ati byo mu idini cyangwa nakuriyemo muri famille nuvume ngo uyu muntu ndamuzi ndazi cyashaka uyu ashaka mpebe ibyaha uyu ashaka kumpindura hama nari maze kubona vraiment nari maze kubona abaporoti cyangwa abantu babakizwa vraiment je nakundi ngene bameze nakundi ngene bambara nakundi ngene basa nakunda style zabo kwa rero nuvume ngo mu Yesu agomba ntware muri bya bindi nanka muri bya bindi nanka hama je ndambwira ati yo si ndashobora kwemera kwinjira mu buzima bwanje mugabo a condition yuko unyemerera iki kintu a condition kuzogyosha ubuzima bwanje hama kandi cya kabiri a condition yuko utaza kuntegeka umbwira ibintu mpeba kuko naho condition zari zibiri kuko fait nivyo bintu vraiment natinya no mu gukizwa kuva kera nuvume ngo ninakizwa nzoba ninjiye muri bwa buzima bubishe tu bw'abantu tu barindire kuzoryoherwa mu ijuru mugabo kwisi bw'umubabaro basigera banezerwa wala niko navyumva hama kandi ya même temps nkuvumengo ni ubuzima bw'igisodo mengo burimo amategeko mengo ntugire iki kandi nawe utabyushobora nkuvuga ati jewe nta nivyo noshobora mama kuko ubu Yesu aje akambuzira umugi nkuvuga ati none kubimburiza iki nanjye naragerageza kubiheba ubwanje apana no kubwawe no kubwanje narashatse kubiheba biranga rero nkuvumengo niyo ma condition abiri je mvuga ati nahaye Yesu hama je numva ari like okay cyenzo gosha ubuzima bwawe Prince hama kandi sinzokubuza ikintu na kimwe hama je ndamukurikira umva mwagiraniye amasezerano yego twagiraniye amasezerano kandi ufite ni kumba ndavyumva mba nuvume ngo ni engagement y'abantu babiri rero ifoko abantu babiri cyabuca birango babiri ntibojana bataraganye cyangwa batavuganye nuvume ngo ushaka tujana tuvuganye iki ntunjaniranye sindagukurikire ntakuzi canke sindakwemerera ibintu hama nitwagera imbere uzompinduke nuvume ngo ati tujana hama ni relation Agakiza ni relation nuvume ngo uzokwiga kumenya hama naje nzokwiga kumenya naho yo ibinzi mu bunini bwose cyangwa mu buto bwanje bwose twiringaho nyine kiraruvuze ngo uzokwiga kumenya hama nanje nzokwiga kumenya umenga ni ibintu kenshi twumva mu migenderanire y'abana b'abantu muga iyo hageze ku mana umengo nitwebwe tugenda kwibwira ibintu sinzi kubibona nyine image menga nitwe tugenda kwibwira ibintu hama ikatwumviriza hama ikaca ibikora ndashaka ngo dutware nyine ibwina gatonya kuri ico kintu cyo kwiga kumenya Imana nayo mukamenyana nyine mukamenyana byagenze gute cette fois ci murabaye abagenzi byacire bibandanya gute alors zinibaza ko deja mu kujana n'Imana nama nibaza kugeza n'ubu canke ivyo nemera yuko kenshi ibintu bihambaye cyane sivyo tubwira Imana kenshi ibintu bihambaye nivyo yo itubwira kuko niyo yaturemye niyo dutahura niyo ituzi sasa nk'umwaka rero je ntarakizwa kiyo mugazi narifise nta narigaya narikengera umva kubera nuvume ngo tiki nariraba nkaraba abandi bana tungana nkabona abandi ngine bariko barexcella muri ibi je nanje nkera je ndifoboro nero yaje nimbo bavye baravyaye ikirate kubera iki nama afise ibintu ndiko ndikomparako ku bandi bantu mugabo donc nakuze ta confidence fise kwa mugabo nama ndaba ingene vyahindutse hama nkaraba takinone iyi confidence nayivanye vyahindutse gute ko atari ikintu uvuga ati ngo hari ikintu materiel ngo sigaye mfise ngo gituma ubu mfise confidence nta mashuri menshi jewe ninze sinaronse opportunity yo guheza même 10e je ntaruka ku ntebe y'ishuri muri 4e urumva mugerigiye mpora ndaba ama conviction fise cyangwa ingene meze neza avuga ati aha ni relation ya Jenny man yanzanya ahantu kubera iki
Imana aranyuguriye amaso ndatahura ico ndi mu maso yayo. Ndakunda gutera abantu inkuru ndababwira ati mu busanzwe kujya kuntu tora tugenda tukabwira Imana ati Imana urera ni vyiza mugabo kandi tuze kwiga natwe gusoma canke kumviriza indirimbo Imana yaturirimbiye. Kuko twitwa twumva umengo ni twebwe twatangiye kuririmbira mugabo Imana yatangiye guturirimbira twebwe tutaranabaho. Donc biriya rafise ama verse menshi aho wumva Imana ikavuga ati ngo nukuri naragukunze urukundo rudashira ngo nicyo gituma ndakwiyegerezanya imbabazi. Iyo ni Jeremie 31:3. Hari ama verse menshi Imana ikatubwira urukundo rwayo kuri twebwe ngo mumenye uko ngo jina bakunze mutaranamenya. Mugihe ibyo byose twebwe hari igihe tuvyibagira tukuvume ngo turi skill imbere y'Imana. Alors que we imagine nimba abana fondation du monde Imana yarapanze plan ya Claude utaraba igapanga iti Claude ashaka zomera uko akuruko ya avance. Donc uri tellement précieuse mu maso y'Imana tellement kimwe ngo yasesha mu bintu ifise kwisi canke no mu ijuru mere no mu kuzimu ikintu cyatari ifise ni Claude. Mugabo twebwe ntavyo twiga. Hari verse ntuze yanditse David ariko avuga ati ngo nukuri ariko avuga ati ariko arivuga ngo nukuri ngo ndarimwe mu buryo butangaje cyane ngo kandi ivyo umutima wanje yabizi gose. Je vure mu canje kintu kimwe mu bintu Agakiza kamfashije. En fait naratahu ico ndi mu maso y'Imana hama haca haba mvuga ati stabilité muri personnalité yanje. Hama ndiga ko je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à perdre. Ndikagusa mbeho. Ego umva niko ubugenzi bwawe n'Imana bumeze. Tutaravansa ngo tuje kure hari ikintu wari wavuze kare utarakizwa igihe Imana ikuganiriza nyene wewe ugiti cawe wavuze ko wari ahantu wari ushaka amahera yo kuja kugura urumogi n'iki. Ndashaka ngo ubanze ututwara aho hantu muri kahise ka Prince akiri Ezekiel akiri muri ivyo bintu nyene wumva nyene hari ubuzima bwe wumva umengo Mana naho uri kurampamagara ibintu simbona ko nzoshobora kubiheba kubera ko naragerageje byaranse. Byari bimeze gute hama ubu unye hari ama addiction menshi wari ufise ayo ntuwagerageza kuvamwo hariho urumogi itabi pornography canke n'ibindi byagenze gute nivyo muratanga urugendo n'Imana mugabo si ibintu bicaye bango pampa mu bice bihera. Okay bo Jento icyambere ndakunda ku difference ya gukizwa no guhera ivyaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Donc gukizwa ni engagement mugiranira n'umuntu canke Imana Yesu yuko uza kubaho ubuzima bwayo yuko hinduka umwana wayo. Hama guheba ivyaha canke guhinduka ni procedure iza mu nyuma ni donc ni transformation iza kuba igihe umaze gufata iyo engagement. Cyambu cabaraho arumura kunda gutera iburaga avuga ati ngo impene ntikijijwe ngo mugabo nta vyayikora. Nimba donc ntikijije mugabo iyo kandi risation que ni mihango ivyaha tanta nta mugabo ntikijijwe. Donc gukizwa ni procedure yo gukurikira ni engagement yo gukurikira umuntu yitwa Yesu. Hama we acafata iyo responsabilité yo kuza araguhindura voilà. Sasa je mu isengesho canke mu majambo twavuganye n'Imana nkivuka bwa kabiri cyari cyo kintu cyo kumubwira ati yo ntusabe je guheba ibintu vyanje. Kuko naruvumengo ivyo bintu simfise inguvu. Naruvumengo ndi muri addiction muvumengo simfise je capacité yuko umunsi umwe no byuka hama nkuvumengo simfise envie yo kuraba pornography. Naruvumengo ndafise iyo envie muri je wari nyinshi. Naruvumengo ndi contrôlé par urumogi kuburyo namangwana haske ndaruheba mugabo byaranse. Yo muvumengo wewe Yesu ushaka kuza kwinjira mu buzima bwanje menya umutipe muri ko muradiringa nawe yuko umutipe ibintu atazobiheba. Zano muvumenga kayewe ni kaye impossible. Ego numva vraiment ari kaye impossible vraiment. Mugabo ekiri bizarre avec Dieu cyangwa ikintu kiryoshe n'Imana nuko urumva jewe naguma nshira focus cyane mu nguvu zanje nuvumengo neza kwihindura nizenza guheba ibi nizenza kugira iki mugabo ahubwo rero ibiri like musone n'igihe yambwira ati ko izokwe donc igena yisaba ati ntuzo ntegeke ivyo mpeba ikanyemerera musonje ariko iyo technique
Donc c'est comme si ibiri like Prince wowe ntunze James capacity nyinshi cyane kuguhindura mu mwanya muto kandi ntarinze kuguforce ntarinze kugutegeka mugabo je veux pouvoir urukundo je veux pouvoir ayandi madésir atandukanye nayo horugira ku rumogi atandukanye yaho horugira ku nzoga ku busambanyi canke ibiki hama uze kwisangura ahantu aho karema urondera zanzo kuzibura urondera iki ubibura atana envie yavyo sasa maze kuvuka ubwa kabiri ntivyaciye bihera pam pam kuko urumva addiction iza mu mantu zema iza gushika ku ma stade atandukanye umva haragera igihe karema umubiri udasubira kuja muri mood ya bien tararonka urumogi haragira igihe donc uguma bumva nturyohewe donc umeze ukuntu bivanye n'ikintu wimenyereje kujya ko abantu banywa ikawa nyinshi haragira igihe atararonka ikawa yumva aguma sinzira kubera ko n'umubiri wamaze kuba informe ko ugira ufunctionne neza ukeneye ikawa sasa hariho vraiment muri parcours yaje kujana na Yesu dès le départ yari parcours mvuga ati iri fondé kuri sincérité iri fondé ku rukundo n'uvumengo Jesse ndamukurikiye kwanda mutima n'uvumengo je ndamukurikiye kubera numfise umengo azogesha ubuzima bwanje hama umutipe je n'uvumengo ndafall in love nawe umuragesha ubuzima bwanje tugende hama plus ko avança jewe focus ntiyaguma iri beaucoup plus ngo reka mpibikire kanda ingene mpa masturbation reka kanda ingene meburumo yari beaucoup plus shaka kumenya umutipe ziko turajana ingene aryoshe ingene nkunda ingene nyitayeho hama plus ko avance plus vya bintu byagenda bitakaza ubushobozi ntabizi wari ahantu hari ibintu bibiri imbere yawe hama ucura decida gukura amaso kuri vya bindi wari wumva umengo uri kuragwana navyo ucura abawe hama ibisigaye bigenda biriko yego je ndibuka en fait donc nkikizwa donc après umwaka naciye mba umurongozi wa groupe biblique sasa ikintu cyari funny ni gihorumva ndo umurongozi wa groupe biblique mugabo kandi ndo umuntu afise ama addiction ariko aragwana nayo ndafise igikorwa ndiko ndajera ameme ndafise n'ikindi kintu kiko kiranjera sasa hari gihe n'abantu vuga toke none mpebe kugukorera kubera intege nke zanje mpebe kugukorera kubera ni masiba mpebe kugukorera kubera nk'urumogi je muvuga ati yana je vraiment je suis désolé je ndagukunda ndaryoherwa umuntu ndiko ndamupartage urukundo rwawe ndaryoherwa umuntu ariko arakumenya rero nkuvumengo je nzogukorera hama wewe nimburi yaleze kumbana ndumunwa rumogi ndagukorera ebana shauri yako kuko biri kose nuvume ngo ndabizi ko nyitaye ko sumengere niyitaye nimba bidagutera ikibazo kumbana ndumunwa rumogi rero je nuvuga ati rero nanje sin stress cyane reka ndagukore hama izi ntege nk'ifisi uzodiringa nazo hama buke please uramashira focus yo kuvuga ati yana je nshaka mbeho ubuzima bwa jeni imana please yo kumbe iriko iragenda yica amadesir y'umuntu wakera muri jewe please gume yica telma ke agera hano bati none ibintu byagenze gute aha nahashitse gute ko ubu ndi libre ubu uko naho ufata inzu gukayisera ngaha no ikinisho kumbwa sinumva ni inyota ya sinshaka kuvuga vraiment sinshaka gushira accent cyane ku nzoga ni ko gusovete nivyo byafeza partie muri addiction yanje kuko byari n'undi muntu hari addiction kuraba filime umwanya yari sanze kuba ariko arasenga canke yap tukiri ngaho nyene kuri ico addiction nibaza yuko ushatse kutubwira yuko iyo umuntu ari addicted ko kintu kanaka kenshi wama wisanga uri ahantu mengo uri kuri culpabiliza cyangwa uri kuragwana n'ico kintu n'inguvu zawe ugafata n'amadiscipline menshi cyane ugasanga umwanya wawe munini uri kuraciyumvira ko cyane nibaza ko ibyo ushatse kutubwira ari kura amaso kuri ico kintu raba Yesu hama azodiringa naco yego hama kandi ikindi kintu peut-être no kongereza ko niko rafete la vie chrétienne itangurana avec bugati une alliance une promesse itubwira ati nukorera iyo umuntu muri Kristo Yesu nta rubanza ruri donc umengo Yesu akubwira ati je nkuriki ikintu cambere automatique cyenda kujustifia d'abord cyenda kugira umweranda ndakugira umweranda hama
zirya procedure zindi za transformation zikurikira ubwo bweranda donc ziza gucika effet y'ubweranda en fait je muranda umwana mutoyi muriwe abafise capacité zo kwiruka mugabo bivanye n'imyaka afise arashobora gutembera ngaha akaca agwa hasi agenda yavura apana kwizo capacité zo kutambuka atazifise bene kubera niyo stade akiriko aracari muto mugabo uko azogenda kura si capacité ziva hanze ziri muriwe zigenda ziri develop agatinda kaba umugabo sasa niko bimeze even no mu gakiza cyangwa mu kujana n'Imana biri kurajana n'Imana turafise izo stade zaho ubaho ubwa mbere uri ahantu ubwo mu trying ibintu bikanga mugabo uri muri procedure yo gukura sasa aratinda akagera igihugu akura hamukacurondera bya bintu byarabigukubita hasi byatumugwa ko usanga kahima cyamaze kudisparesa donc Imana irafise iyo understanding cyangwa gutahura gusumba twebwe iyo dufise niyo yaturemye iraza amadesire yacu iraza ubwenge bwacu iraza ibitugora iraza ibitunanira cyangwa Bibiliya ngo umuherezi mukuru dufise ngo suda shobora kubabarana natwe no kumandi majambo aradutahura kuko nawe yari umuntu nkatwe si excuse kugira dukora ivyaha mugabo ni mode d'encouragement kugira igihe cyose ububuza ati umenya ati uri kuri strugglinga mu bintu umenya ati iyi kayanje Yesu arayizi Yesu arayitahura kuko nawe nere expose kuri iyi danger ndiko ndacamo yep nibaza ko icobonye kibaye tukiranse ku muco ariko nashaka hasi twinjire Prince yamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wavuze ko imigendere yawe n'Imana yubakiye ahanini ku rukundo no kuba vrai no kuba sincere nashaka ngo utwinjize gatonya kandi ndani utubwire ni gute mubanyeho n'Imana ni gute kora ko kenshi twebwe tukubona kuri televiziyo ari kuraririmba kuravuga ibintu by'iwawe rimwe birimwe n'ikibire cyinshi kumbura abantu benshi bavuga ati agahugu prema mugabo cette fois-ci hariho inkuru deja amaze kutubwira hariho urafise histoire yawe n'Imana personnelle nashaka ngo ibijye kugira tubwiye ati vyubakiye ku rukundo na sincerité tutwaye rero indane bimeze gute imigendera yawe n'Imana mubanyeho gute n'Imana nibaza ko kugira icyo mbere nkurikire Yesu ni ico kintu cambere nari nkeneye kuri nari nkeneye ko tubwizanye ukuri naravume ngo sinshaka kugukurikira ntazi ico nyemereye naho utazi ico ndakwemereye naravume ngo sinshaka gukurikira Yesu wa papa wanje canke imporanurwa muri famille naravume ngo nshaka tujane turi babiri toto mbiri hamwe tuvuge naho isi yose hogera ahantu ikaba contre ikavuga ati ico kintu bakurikiye bari ihenze je ndababwira ati I don't know about you sinzi mwe ibyo mwakurikiye mukabo je mu type nakurikiye ndazi ngena meze donc j'ai voulu vraiment ico kintu nanye nshaka relation sincère nanye nshaka kugira uwo muntu uvuga ati aki shobora gukonta ko amushoboye ati bana sinzi yo kuragira umugenzi wawe wundi bamvume ngo ubwo mushaka basi ko muyaga nigihe atama puri yatari beno vume ngo ndashaka uwo muntu mu buzima bwanje hageze ko mvuga ikintu ntarinda kwiyumvira ati ifa ko ndamubwira uko ifa ko ndamuhereza famille menshi banza ko rero vume ngo nkene wo mugenzi atuma mba vrai donc kuko gume wibuka bise background of yo muntu yakuriye muri environment y'abakizwa donc hamikiro nabona mu bakizwa n'uvumengo na hantu tugenda kugira baduconditioninge nubaho ati ifo kuvuga uko ifo gutambuka uko ifo kugira iki rero n'uvumengo ati uwo mu Yesu je nkeneye nshaka anyumvishe by'ukuri yuko nzoba vrai imbere yiwe nimba nifite ibibazo ave gonza kubibwira umugenzi wanje mbanze ndabibwire nimba tuvuge gute nikintu tuci blague nimba we no gutera blague ngo batunene ni we nimba no gutera blague Yesu ko ikintu bitera blague kandi ari umugenzi wanje none nimba yariwe nkonsidera kama mtu wangu ifo ko ibintu byanje byose abari in donc kuva ngerageje kurezima kuva uwo munsi kame ntahura ico kintu yuko arankunda arantahura abanzi bikwiye rero cette fois-ci ngomba ndamwimplike mu buzima bwanje bwose naravume ngo sinshaka kugira ubuzima bubiri bwo kuvume ngo hari ibikorwa nitavyo gukorera Imana ngo nibindi ngo akazi professionnel je ngo ati
je nta kazi professionnel mfise mfise ubuzima bumwe donc ivyo nza gukora byose Imana ibibirimo donc simfise igicu mengo Imana iri yose ifashe ubuseriye cyane mengo iyo ngiye kuvuga ubutuma cyangwa ngiye kuririmba umenga Imana rero kivuga ati je n'abamarayika banje baraje oya je mvuga ati Imana ndiko ndacata kuri WhatsApp ngo rabe conversation ndimo ingo participe muri conversation ngiye kuri plage ndi umwana wawe ubuzima bwanje burakuraba tujane kuri plage ngiye hehe ndiko ndafilma singe ndafilma mvuga ati ngo kwere umuntu yamaye ibihumbi bingahe ngo rero ngo ni cadre professionnel bwati Imana muri bwa buzima wampaye muri bimwe wampamagariye ngo tucane kugira nze guha umukiriya cyangwa umuntu ndiko ndasaba ndamuha ibintu akeneye ndamuha ibintu biza gusatisfeza umutima wiwe sinza kubidetasha kumva umenga abantu bo kuri abo duhurira hamwe muri eglise mu bikorwa by'Imana nibo bantu turiko dukora imirimo y'Imana mugabo umenga umuntu ajeje kuntekera ivyo kurya muhira umengo wewe n'undi muntu nuvumengo ibingize vyose Imana itegerezwa kubibamo donc nta buzima bubiri mfise nta buzima bungahe mfise ubuzima bumwe rero ubwo buzima bumwe bwose nubwo bwesha Imana icubaye muvumenga ati bana ingorero ngaha ba involved mu buzima bwanje sinshaka gufata decision kintu na kimwe utarimo yapnuko umva muri byo byose kuravuga ngo ntuvumengo ni continuity y'ikijya kintu cyatanguye wa munsi bigenda biraguka bukebuke nico waruvuze nuvumenga kica kituzana handi hano kumva ati usenga gute urumva cette fois-ci watubwiye byo kuri Imana n'umugenzi wawe ari involved mu buzima bwawe bwose nanje nibaza ati none arasenga basiho kumengo biri biroroshe cyane menga vyandi twe tugira byo guhumiriza ukagira iki menga biragushikira alors hariho programme mbafise donc kujya kuntu umuntu adahagarika kwiga donc niyaho uri kuravuga mba ndiko ndiga canke naho uri kuriga donc umuntu ntagarika communication quoi sasa hariho amamoma ari précis mpora shira kuri schedule yanje mvuga ati uyu n'umwana kamera ndabise ibintu ushaka kuganira n'Imana hama kandi ndi disponible igihe yoshaka kumbwira sinzoba ndi concentré no muri ado premiere ndiko ndamonta ndiko ndagira iki ndi ngaha hari izo mu mazihari mugabo kandi yamwe mtakujya navuze kuva mu gatondo mvyutse gushika mu ijoro mba numvumengo turi kumwe rero nkuvumengo kujya Dawidi avuga ati ngo ateramiye intambuko zanje navuga ati yana intambuko yanje yose Imana iri involved kujya birivuga Yesu agatubwira ati ngo nagashatse kaguye hasi data wa yakabonye rero nkuvuga ati uyu mubiri nimba gashatsi kanje agashira ko buseriye buruko je ngo ati mubire rero rega ndamushira mu bintu byanje byose sindamushire mu bintu bimwe kumbe nagashatsi kanje vyavira agafata wasiriye kaguye hasi agakurikirana kandi je ntagakurikirana mu bumengo rero cette fois-ci je ndafise imbwa zibiri imwe yitwa Dox indi yitwa Eden mu bumengo mana je suis désolé rero ubu izimbwa ntizikirizi wanje nizi wanje nawe kuko je ndi wawe hama jewe n'ivyanje byose turi wawe rero mu bumengo nguma developa ico kintu nguma niga develop ico kintu cyo kumvumengo ndafise ziga mu maziri zipanze mugabo kandi n'umwanya wose nguma ngerageza kumviriza ukuvuga iki hama canke nanjye ndakuvuga iki donc kujya mvumengo relation kuri iri intime ntimurinda gupanga gusa programme ngo tuzohure mardi umuntu murapanga programme murahura mudafise nico muza kuvugana kubera iki muri abagenzi muri abashumi buza ati ubu nituburi ibyo tuyaga dufuma dutera inkuru muhuye birizana byarigihe ari impamvu n'umenga Imana imeze afite mengo ni nk'abagenzi babiri sasa zurabe hari igihe ufise umugenzi telmake uramukunda rero umengo murumvikana ku buryo nk'ubu hagushikiye ikintu umengo si ubona uratasha muhure nawe umubwira inkuru ishushe urashobora gusanga iyo nkuru ntakiza kumufasha ntaco iza gukongereza mu bumenyi canke mu biki mugabo bo bamvumengo iki kintu sino kigumana ifo ko ndagisangiza abandi rero ko Yesu yavuze ati ngo umunezero wanje ndawo basangije donc hari ico kintu caho kujya birivuga ati ngo ntaco ntokora nibi akabanga basavye banje sinzi kwibuka igihe Paul kwirigihe umunsi umwe
Imana iriko irabwira Abrahamu imubwira ati iriko iramubaza ati iriko irambwira ko igomba irandure hariya muri Sodoma mukuri kw'ibintu Imana kararyoshe arayimetriza yabize abagororotsi bahari n'abadahari mugabo yarumva tuje ukubiri kose ifo tuko ndabimubwira Abrahamu kuko n'umuntu wanje ntacaza kumfasha peut-être mugabo ifo ko ndabimubwira Imana tuyikabimubwira Abrahamu nawe nguyo ati hamwe tworonka 10 Imana ati sawa niyo baronka ni fresh umva bakagumagira discuss mugabo au fond map yose Imana irayizi mugabo ibikeneye nayo afite Imana iri charge irafise ibintu byinshi cyane muri yo rero giba yumva umengo iryo bana banje sindindere bazoshike mu juru genda babwira ibintu biri muri jewe ntibizopfa bihetse reka basi mbe ndabamanyurira nje gituma hari n'ibintu Imana ishaka kubwira umve ataho bihuriye ni ibidashaka kubwira ati ngo hindura ingeso zawe cyangwa iki uri umugenzi wayo cyane terima kiba yumva umengo ati reka tu Claude ndakimubwira donc ni nko kwikonfya iri konfya ku bantu bayo yep dusa n'abarangiza watubwiye ibintu byinshi kandi biba byumaga muganda ariko ndiyumvira hari umuntu ashaka kwakubona cyangwa kubuze mugabo ukundi tumenyereye abakirisi muri societe yacu biratandukanye no kubona Mshindi vraiment ni dread ku mutwe urumva ariko ndashaka singiye kukubaza bijya bakunda kubaza ko ndashaka ngo umuntu adakijijwe niki kintu mubwira nuhe niki kintu mubwira kugira mwereke yuko ahantu ndi hararyoshe sivyo tubwira ibintu byinshi ngene manyeho n'Imana ariko nibaza ko kenshi gituma abantu badakizwa atari ko ko badashaka gukizwa ariko ni ko batazi yuko ibintu turi mwerega biraryoshe gusoma ivyo bintu urimo kenshi jewe yandiko ndavuga Agakiza nama numva umengo ni kibanza umuntu wese ya lisansi guhungiramo apara kugira ntazoje mu muriro ni kibanza umuntu ya lisansi guhungiramo kugira abeho ubuzima bwiza hari gihe ufite hari abantu benshi mvuga ati Agakiza bagifashe nk'ikintu donc umengo ni formule ba complete kugira ntibazoje mu muriro hama gace babaho ubuzima bwo ngaha kwisi babihiwe mugabo jewe ingene ndabitahura mba numva umengo Agakiza ni platform canke ni yindi classe y'ubuzima ni yindi level y'ubuzima urako kujya kuntu umuntu ava muri première akaja muri deuxième mbona ugati ni yindi classe y'ubuzima umuntu wese akeneye kugira abeho ubuzima buri epano kuko cette fois-ci ntubandanye ujera ubuzima uri wenyene ubuzima ubandanye uri kubujera n'Imana rero nkumva umengo yo ubuzima buragoye buraremereye nkuvuga ati don't tell me ko ushobora kujera ubuzima wewe wenyene ntubumetriza rero nkuvuga ngo it's safe no guhanura yuko ubuzima bwawe uza kubujera uri kumwe n'uwaburemye donc Imana yamyeho ava fondation du monde iriho izokwama rero nkuvuga ngo jewe ndumushitsi ngaha kwisi canke wowe umushitsi ngaha kwisi hari ibintu byinshi utametriza hari ama challenges azokwamaza mugabe Imana challenges zose razimetriza hari iziri emotionnel iziri mental iziri mu mubiri Imana razimetriza ku buryo zose ashobora kuzikemura franchement kugeza kuri uyu munota naho bo programme naho Imana yoje ivuze film ikavuga ati kuva no munsi nta kuzimu guhari abashaka kurikira Yesu bamukurikira abatamushaka bareke mugabo nta kuzimu guhari jewe ku kuntu nzi Agakiza karyoshe nukuri sinshobora kuva mu Gakiza Agakiza nikaryoshe kugira nzoje mu ijuru Agakiza karyoshe kuva muri ubu buzima ndi kugena bivuze je nari umuntu ari timide nari umuntu yigaya nari umuntu kameme namafisa amapere namafisa ama-inquiétude nari umuntu numva ngo ndakamini skill mugabo uwo muntu arigenda murondera nkamubura alors que ntagiye kimucayindutse sikwandi umurapere sikwa mfisa amahera menshi sikubera ndi kindi kintu me hariho kameme ubundi buzima iyindi class ninjiyemo hama iyo class ninjiyemo sabidirimo ndi mu avantage abahora baje mu ndege barabizi ko mu ndege harimo
ahantu muri economique haba rundi twese abantu bose hariho n'ahandi rero hanini cyane uvuga ati VVIP rero nkuvumengo kandi n'amavantage y'abantu bari mu ndege ntangana amarike bose bari mu ndege donc suko vraiment turi muri ubu buzima turi ku isi bice bisigura ngo amavantage arangana rero Agakiza ni muri première classe donc hari amavantage ya mbere ni ikintu bwira abantu. Merci beaucoup Mshindi. Murakoze cyane Claude. Turibaza yuko naze kuzogaruka frère. Nzoryoye babo. Urumva vyari vyinshi numva hari ibindi vyinshi twari kukubaza utubwire kandi kubera ko numva umenga hari vyinshi ari kutubwira mugabo umwanya tubanye muto cyane. Umva ngaho twemereye kuzogaruka. Bo ndabibemereye kandi nzogaruka kandi it will be a great privilege. Nzuba ndabiryoherewe ntimuzoba mungoye. Urakoze cyane. Reka nongere kandi nshimire n'abakunzi ba televiziyo Heritage, abakunzi b'ikiganiro c'Intahe, mwakoze cyane kubana natwe. Ndizira ko aho wari uri wizi bidasanzwe ariko ahanini numva no kwibutsa ikintu yuko Agakiza sahantu umuntu yinjira kugira yugaranwe ibyahora bimunezera ntasure kunezerwa bihuzima wabisha ariko Agakiza ni kibanza ni first class nkuko Mshindi yabitubwiye n'ahantu biraryoshe cyane ariko kandi byubakira ku rukundo na sincerity. Reka ndabashimire nongera ndabaha ikaze mu kiganiro gikurikira ku munsi w'Imana nk'aya masaha nyene. Imana ibahezagire cyane murakoze.